by'ukuri uburyo turaheza kubuharura neza kuko n'ubu abakinyi baracafungura baraciyunguruza ivyo n'ibitoro byose bikora n'ibindi byose bakenera cyakenera amazi no kuba ko gushika ubu atagitigira inyezina turabona ariko umuntu aharuye amatike y'indege y'abo bakinyi b'intamba ugaharura ihoteli barimwo hariya ikiriri amafaranga bizotwara gushika nk'iryo genekerezo rya 16 tuvuge ugaharura ibyo bafungura amazi ukwiyunguruza n'ibindi byose byankenegwa ugaharura kandi ibyo twafatishije no kuvuga reservation ihoteli abakinyi ba Zambia batezwa gushikiramwo n'uburyo bwo kwiyunguruza kuko hari abantu ugiye kufatisha baca bagusaba avance n'amafaranga yamaze gutangwa ugaharura abantu batunganya ino stade ku munsi w'imyimenyerezo usanga ari amafaranga menshi cyane no kuvuga ko kwigenekezo rya 11 twari tumaze gushika kuyarenga ku bihumbi $200 vy'idolari no kuvuga ko n'amafaranga atari make muri ivyo rero harimo kandi ibyo tutaba twanashizemwo nk'ibi bita dédommagement moral kuri uno munsi igenekerezo rya 14 kwezi kwa11 umwaka wa 2025 ishiramwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB gipfuje gusohora itangazo kubijanye no gusiba ku rukino rw'ubugenzi cyangwa rwa kivandimwe rwohuje umuguserukira gihugu w'u Burundi no mu guserukira gihugu wa Zambia ku igenekerezo rya 18 ukwezi kwa 11 uno mwaka turimwo muri ca kiringo bita ikiringo ca FIFA. Kuri uno munsi rero turemeje icese yuko urwo rukino rutakibaye nk'uko abatari bake bari bamaze kuvyumva. Kwigenekerezo rya 27 ukwezi kwa10 uno mwaka turimwo twarahawe ubutumwa n'ishirahamwe ibyo bita Agence MC Sport Group aho rero ryatubaza nimba twokina urukino rw'ubugenzi no mu guserukira gihugu wa Zambia rukabera i Bujumbura ivyo navyo rero tukaba atwaravyemeye kwigenekerezo rya 28 ukwezi kwa10 ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu ca Zambia ryaraturungikiye ubutumire yuko twokina urwo rukino rw'ubugenzi navyo tukaba twaravyemeye bakaba barashizemmo rero ivyo bo basaba twobashigikiramwo n'ibindi twoheza tukimenya kwigenekerezo rya 29 ukwezi kwa11 harabaye gutera igikumu ku masezerano y'impande zitatu no kuvuga ishiramwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi ishiramwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu ca Zambia hamwe n'ico gisata MC Sport Group kubijanye n'itunganywa ry'urwo rukino kuri iryo genekerezo nyene rya 29 ukwezi kwa10 umwaka wa 2025 ishiramwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi ryarujuje urukaratasi rwemeza rumenyesha FIFA yuko Uburundi buzotunganya urwo rukino kandi urwo rukino rukabera mu Burundi kwigenekezo rya 30 ukwezi kwa10 no kuvuga bukeye bwaho ishiramwe ry'umupira w'amaguru muri Zambia na ryone ryarujuje urwo rukaratasi canke formulaire rumenyesha FIFA yuko bazokwitabira urwo rukino rw'ubugenzi ku itariki ya 11 ukwezi kwa11 uno mwaka turimwo twaratangaye cyane tubonye urwandiko ruvuye mu ishiramwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu ca Zambia aho rero batumenyesha yuko urukino bari bateguye kuza gukina hano i Bujumbura no mu guserukira igihugu w'u Burundi rutakibaye ngo kumvo zijanye n'uburyo aha rero bakaba bamenyesha yuko baravye amafaranga
bari kuriha ku bijanye n'amatike y'indege yari kubabana menshi cyane. Ivyo rero tukaba tutabitahuye cyane rwose kuko haciyemwo iminsi itari mike buri ruhande hariko haraba ukwitegura, cyane cyane ku ruhande rw'u Burundi harabaye imyiteguro idasanzwe, ni ukuvuga ko habaye ugutumira abakinyi bo mu guserukira igihugu w'u Burundi bakina hakurya y'amazi. Abo rero bararihiwe ivyankenerwa vyose barashika hano mu Burundi, barashika kandi mu kibanza kimwe, ni ukuvuga mu ihoteri aho bategerezwa kugirira imyiteguro baba, ndetse kandi harabaye no gufatisha amahoteri n'ibindi vyankenerwa vyose ku mu guserukira igihugu wa Zambia. Harabaye kandi kugura canke kuriha ibintu bitandukanye, ndetse kandi haraba n'amasezerano n'amashirahamwe canke n'ibisata bitandukanye byofashije kugira ngo urukino rugende neza bivanye n'ico buri gisata cotegerezwa gutanga. Kuri uwo munsi nyene igenekezo rya 11 ukwezi kwa 11 uno mwaka turimwo, ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi ryarandikiye ikete ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu ca Zambia, ubwa mbere bwo tubamenyesha akababaro dufise kajanye n'iyo ngingo y'uruhande rumwe yo gusivya urukino, hamwe kandi no kubereka yuko imyiteguro yari igeze kure, ndetse kandi tunabasaba yuko bategerezwa kuriha ibintu vyose ku ruhande rw'u Burundi byari bimaze gukora n'ivyategurwa gukorwa. Mu gusozera nuko muri no minsi, kuri uno munsi wa kane twumvise yuko biciye ku mbuga ngurukana bumenyi igihugu ca Zambia cahisemwo kuzokina urukino rw'ubugenzi hamwe n'igihugu ca Angola kuri rya kenekerezo nyene ryari kubera ko urukino hagati ya Zambia n'u Burundi. Ivyo bikerekana yuko igihugu ca Zambia kitavyifashemo neza. Muri kino gihe tubamenyesha yuko ishiramwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi ryamaze kuzana kugena umushingwamanza azodufasha mu kuburana, mu gihe rero vyumvikana neza ko FFB yamaze kwitwarira ishiramwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu ca Zambia. Murakoze. Une version française. Tegeko ubwa mbere bwo ico abanza kuraba nimba harabaye amasezerano. Ico nico ca mbere. Kigira kabiri akaraba yuko uwatunganije urwo rukino, kuko mwene izi nkino akenshi si ibihugu bivugana, akenshi hariho abo bita les agents de match, abantu bagiye gutunganya inkino bazwi na FIFA, bafise uruhusha rwa FIFA yuko bari kuriye gutunganya izo nkino. Abo rero FIFA iraraba yuko abo bantu batunganije urwo rukino ari abantu bazwi. Ico ni ca kabiri. Ica gatatu rero hariho kwiyemeza ukamenyesha FIFA yuko urwo rukino ruzoba, no kuvuga impande zose zikamenyesha yuko urwo rukino ruzoba. Rero muri izi nkino z'ubugenzi hariho byo bita tier 1. Tier 1 ni kuvuga urugero rwo hejuru rwa mbere, ni kuvuga ko urwo rukino FIFA izoruharura muri za nkino irabira ko kuno ibihugu vyaduze canke vyamanutse. Ariko ibihugu birashobora kuvuga biti twe tugire tier 2. Muri tier 2 rero canke mu muce wa kabiri ku rugero rwa kabiri, aho FIFA ntaco ibiraba kugo rukino ntizoruharura. Rero ibihugu bibiri vyamaze kumenyesha FIFA ico kintu iragifatirako cane. Ikindi naco hariho iminsi na cane cane indwi imwe imbere yuko urwo rukino ruba, hagize uvuga yuko atazorukina, amategeko aravuga yuko uwo muntu aca abihanirwa. Naho rero babimenyesheje tariki ya 11 hasigaye ikiringo c'indwi imwe kugira ngo urwo rukino rube. Bisigura yuko rero FFB iri mukuri ko kwitwara, iri mu mategeko yo kwitwarira igihugu, ishiramwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu ca Zambia. Mbo hariho aba agent nk'abo twavuze baciye baza, hariho badusavye yuko
twokina n'igihugu ca Libya, ariko byabonetse yuko umwanya ari mutoyi, kuko kenshi ibihugu birabanza bikavugana mu bijyanye n'amafaranga, cyane cyane mu bijyanye n'uburyo bwokora kuri urwo rukino. Hari ibihugu bikubwira biti twebwe turemera ko uzoza gukinira iwacu, tukumenye byose, tukumenye amatike y'indege, tukumenye uburaro, ibyo gufungura, ibyo kwiyunguruza byose, hamwe no kurihira impusha zo gushika muri icyo gihugu bijya bita amaviza. N'abandi bavuga bati mwebwe nimwimenye ku matike y'indege, bisigaye tuzobamenya. Canke n'abavuga bati nimwimenye ku matike y'indege yo kuza, ayo gusubira inyuma tuzobamenya, hamwe n'ibindi byose muzokenera hano iwacu. Rero n'amasezerano usanga haba kuganira umwanya utari muto, ari naco gituma Zambia imaze kuvamwo umwanya wari usigaye wari mutoyi cyane, kugira ngo ku by'ukuri habe ikindi gihugu cemera gukina urukino n'u Burundi. Gadi wo muri Irebe FM nawe yabajije nimba ata ibindi bihugu byari byaraganiriye na FFB kugira ngo muri kino kiringo ca FIFA hatunganywe bene izo nkino. Mu ntango ibihugu biba ari byinshi, nk'ubu bwa mbere hari habaye kuvugana na Sudani ntibyakunda, haraba kuvugana Chad gatoyi none ntibyakunze, haraje kandi n'amazinga ya Komore, amazinga ya Komore nahone haraba kuvugana, ariko nahone ntibyakunda. Ni ukuvuga ko rero muri kiya kiringo murinze mubona nk'intamba barose igihugu bakina, haba habaye ibihugu byinshi byahabaye kuvugana, ugasanga ntibahurije kuri iki canke kiriya. Rero ibindi bihugu canke yindi miguserukira gihugu yavuganye na FFB yarabayeho. Baza yuko urwo rukino rutakibaye kubera ko Zambia tumaze kuyandikira ku mugoroba w'igenekerezo rya 11 kwezi kwa 11, nta kimenyetso na kimwe bigeze batwereka cyuko bohindura ivyiyumviro bakavuga bati ko tubonye kumbure twahava turiha amafaranga menshi tugire tuze turemeye turaje. Ibyo ntavyo bigeze batubwira gushika muri kano kanya, kuko twarabarindiriye gushika kuri uno wa 13 gushika nk'isaha 8 z'umuhingamo ataco baravuga, duce tumenyesha icese bijanye no kugwa rukino rwamaze gusiba. No kuvuga ko ntitubamenyesha mu rwandiko, kuko tubibwira abakinyi bagaheza rero bakabwira imigwi yabo, samakete turirwa turandika, ariko barabimenyeshwa. Ndetse ngira ngo imwe muri iyo migwi twavuga yuko ari bya bindi bavuga bati atagapfuye ntagakira, kuko benshi bari babonye yuko ko abakinyi babo bosubira inyuma ku igenekerezo rya 19 byohava bibatera ingorane, kuko hari usanga bashitseho itariki ya 20 inkino zo mu mpera z'indwi zikaca zibagora gukina, ko hariho nk'imigwi nk'ibiri canke 3 yari yaramaze kudusaba iti muraraba nimba muba mufise inkino zibiri, abakinyi bacu bakina urukino rumwe ku itariki ya 14 canke ya 15 tubasabe bace baza. Ariko ubu rero kubera ko bazoca bakina urukino bazokina n'aba bo mu ntamba bakina hano mu Burundi ejo kuwa gatandatu, bisigura yuko atarundi rukino ruhari tariki ya 16 canke ku ya 17 bazoca bisubira mu migwi y'iwabo atankomanzi. Kuri uburyo turaheza kubuharuba neza, kuko n'ubu abakinyi baracafungura, baraciyunguruza, ivyo n'ibitoro byose bikora, n'ibindi byose bakenera, cakenera amazi. No kuvuga ko gushika ubu atagitigira inyezina turabona, ariko umuntu aharuye amatike y'indege y'abo bakinyi b'intamba, ugaharura ihoteli barimwo hariya ikiriri, amafaranga bizotwara gushika nk'iryo genekerezo rya 16 tuvuge, ugaharura ibyo bafungura, amazi, ukwiyunguruza n'ibindi byose byankenegwa, ugaharura kandi ibyo twafatishije no kuvuga reservation ihoteli abakinyi ba Zambia bategezwa gushikiramwo n'uburyo bwo kwiyunguruza, kuko hari abantu ugiye kufatisha baca bagusaba avance n'amafaranga yamaze gutangwa, ugaharura
abantu batunganya ino stade ku munsi w'imyimenyerezo usanga ari amafaranga menshi cyane. Ni ukuvuga ko ku igenekerezo rya 11 twari tumaze gushika kuyarenga ku bihumbi amajana 200 vy'idolari. Ni ukuvuga ko n'amafaranga atari make. Muri ivyo rero harimo kandi ibyo tutaba twanashizemwo nk'ibi bita dédommagement moral. Urumva ni ukuvuga umuntu yaguhungabanije kubera ko wamaze kwitegura, abarorerezi baramaze kwitegura, abantu batari bari bamaze kwitegura, hari abari bamaze gupanga utunaturiya kubera urwo rukino. Ivyo byose rero biba bigoye ukuntu ushobora kubiharura, ukuntu woharura dédommagement moral y'abakunzi b'umupira w'amaguru mu Burundi bose uko bangana. Abantu bose bari biteguye kuza kuri urwo rukino, ukuntu ubahumuriza, ukuntu uba wabahungabanije mu guhindura urwo rukino canke kurusivya. Cyo gituma rero twashizeho uwo mushingwamanza w'umunyamaroke abimenyereye cyane, tuzi yuko akunze no kuburanira ishiramo ry'umupira w'amaguru mu gihugu ca Maroc. Twizera neza yuko FFB izosubizwa mu gateka kayo. Murakoze. Bo